kwanjye irubuntu nanjye ngushime wumve Yesu mwiza wuzuye ubwiza 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 Idahemuka uri Imana idahinduka uri Imana y'urukundo uri Imana y'umunezero uri Imana y'umugisha uri Imana muhezagiro Imana y'abarundi Imana y'abagumyabanga shimwa Mana dusenge iyi minsi 3
mugira kigoro musengere indongozi zacu zari zitowe by'umwihariko na cane cane umukuru w'igihugu mushasha twari dutoye. Aho tuza kurara tuje nunga tutaranatangura ugu umusengera n'abandi bashinga amateka bakemuza amateka ba mustanteri abakemuza amateka bashasha tume tubasengere kugira ngo baronke umuhezagiro w'Imana batwinjize mu mateka mashasha, kuko twe kuja mu bihe vyiza cane, kuko turi mu bihe bishasha mu mateka mashasha. Turi ngaha ku musozi w'amasezerano. Aya masengesho ni ngora mutima ku Mana. Amasengesho urutse umuri w'Imana ugaturira imiro y'abantu yose gahera. N'amasengesho yo gutuma imiriro yose, ibicanwa yose, imiriro iteye kubiri n'umuriro w'Imana yose igiye kwigira, bimenyekane ko ari Imana y'u Burundi, bimenyekane ko ari Imana Ndayishimiye Varisito, bimenyekane ko ari Imana ya Petero Nkurunziza, bimenyekane ko ari Imana y'Abarundi, bigiye kumenyekana kwa kuri byagenda ku musozi Karumeli, ngo bimenyekane. Mwami Imana nziza, turashiye bugufi, turi mu gishingo cy'Abarundi bose, turaciye bugufi n'imitima yacu n'imibiri yacu, tuje gushima no gukenguruka ibihambaye n'ibikomeye warabikoreye igihugu cyacu Burundi. Ku bw'ano matora yarayabaye yarayabaye itariki 20 kuno kwezi kwa gatanu mwaka 2020. Aya matora yasengewe kuva kera, ariyo matora yasengewe cyane gusuma andi yose. Turagarutse ubugira kandi kuno musozi w'amasezerano, wa undi kuri ryabuye twanditse ko tuzokoma tukugendanira ibihe byose. Imbere yo gutora umukandida wacu twabanje kuzanga iminsi 3, none amatora aheze nayo tuje kumanga iminsi 3, tuje gushima no gukenga umasengesho ngora mutima kuri wewe, kaya yandi Salomo yakora niyo yatuzanye. Mana yacu, ibyo wakoze birahambaye, ibyo wakoreye Burundi birahambaye. Aya matora ora amatora gusa yoba yihenze, aravyo ku isi yose imeze nuko twebwe Abarundi tumeze no munsi. Ibyiza n'ibihambaye Rwanda kudukorera bidutera kumenya ukuri kumwe natwe. Aya matora niwe yatunganijwe n'amafaranga avuye mu buryo bw'Abarundi ubwabo. Waduha ikirere ciza, uduha akayaga keza, ikiza cateye. Mana yacu uradukingishwa kiza, uraturinda, nticarandagase ngo twavyumvise nk'ahandi. Warakoze ntabwo icubahiro, twakoze imyiyamamazo turi kumwe nawe, tuje mu matora turi kumwe nawe, duha insinzi, kandi insinzi yadusiguriye ko ari insinzi y'Abarundi ku bansi bacu bose bari ngaha mu Burundi, mu karere, muri Afurika, kw'isi nzima, ko ari insinzi yo kwakira kwikukira kuvuye mu ijuru. Turayimitse kuno musozi w'amasezerano. Mana yacu ishoreze ububasha bwawe buguje inshirondo gusubiza insinzi zabaye ngaha mu Burundi, bimenyekane kuri Imana y'u Burundi, kuri Imana y'Abarundi. Turahezagiye Burundi n'Abarundi bose, dusabe umugisha Burundi n'Abarundi bose, uzame kandi urinde Burundi n'Abarundi bose, ugire neza kandi urabigiza Burundi n'abandi bose. Amaro y'Imana bashobora vyose mu Burundi n'abandi bose, izina ry'Imana bashobora vyose riri mu Burundi n'abandi bose. Iyi ntsinzi turonse turayimitse. Basokuru bayamaze ngo hamasi yavukiye ntatambirwa. Twaje gusenga, tugutambira, tugukingurukira, kuko ibyo turonse twabirondereye kuno musozi. Tuje gushima ko twagarutse gushima yuko arabishikije. None Mana yacu bikomeze, ntage numazo kwitambika imbere yavyo atagomba kubona ibara. Tugushimiye ibyakorese byose, tukizeye kwizoba ishobora kibica mu isi no mu ijuru, n'ibizina rya Yesu Kristo. Yawe mwami